Yvan Pavlov ni umufotographe asanzwe agira ibintu vya photography mbo hamwe n'ibindi mugabo muri photography akaba akora ivyo bita street photography, donc photography yo mwibarabara n'ibintu y'ahantu yego. Ego mashuri twize ibintu bijanye na informatique, génie logiciel, hama kumbure bashobora guca mwibaza bya génie logiciel bya informatique na photographie vyahuriye he, mugabo vyahuriye turiko turiga ibintu vya programmation, turiko turiga programmation web, twarakora ibintu bita ama site web, ama site web ukabona yuko hakenerwa ibintu vy'amafoto kugira ngo site web ise neza, niho Yvan yahuriye na photographie, hama ibindi birakurikira. Motivation d'abord nkuko nayivuze ahantu yatanguriye nuko nabonye maze kwanaliza ama site web y'ahandi yakogwa n'aba professionnel, narabona vraiment ko ifoto nziza yatuma site web igira ubundi bwiza, hama motivation y'ikivira ngaho camuna ati bwa wundi ifoto vraiment isa neza iratuma site web isa neza, hama par après ndabona yuko no mu buzima busanzwe imanitse n'ahantu uri kurayiraba muri album canke muri magazine canke iratuma iyo magazine isa neza. En fait ahantu hose hari foto nziza ituma ico kintu kigaragara neza, hama motivation cihera ngaho, hama ndafotora nk'abandi, ndatangura fotora nk'abandi bijanye n'ama evenement, mugabo haraziramwo akantu ndiko ndaraba mu mazu nkabona hamanitse amafoto y'ama image yo hanze, nkavuga ati none ko jewe hari igihe bihora bishika nkafata amafoto yo ngaha yo mwibarabara y'ahantu nkabona abantu barayakunze, mu nyuma ca ndavuga nti none mbega bashaka ko sinoza ndafata amafoto yo y'ahantu bo nkaca nifokaliza ku mafoto y'ahantu n'ibintu, ndabitanguye nkabona abantu barabikunda, hakavamwo n'ababimproposa n'ababinsaba ati mbe none ntiwoyasohora amafoto y'abantu bakayagura, bica birahwana na ca cyumviro canje naguma mbona amafoto yo mu mazu amanitse mu mazu, ubona hamanitse ama paysage yandi hanze utazi, cambwa ni pourquoi pas ama paysage y'iwacu, bica bihera ngaho rero gushika ubu aba narabibandanyije. Twebwe nkiri muri universite nari mfise abana twigana, twari dufise umuco wuko ibintu byinshi twiga twabona ko umengo bijya batwigisha mu ishure ntibikwiye, twari dufise umuco wo kwama misi yose tugenda kuri internet kurondera ibindi birenze. Rero ni muri iyo ntumbero namenye nagiye ndakurikirana ivyigwa vya photography, mugabo bica bihurirana nuko kuntu nabikunda, nkasanga bimwe birikora, ivyo nkeneye kumenya nkagenda kurondera ama information kuri internet, hama bikaza biraza buhoro buhoro, hama gushika aho ngeze ubu. Icanshoboje kuhagera harimwo abankurikirana ku mbuga ngurukana bumenyi ku ma réseaux sociaux, baranyandikira bakambwira ivyo bintu bisa neza bibandanye, abantu barashobora kubikugurira. Inyuma y'ivyo d'abord jewe ndanabikora kubera ndabikunda, kandi iyo ndiko ndabishira ku mbuga ngurukana bumenyi nkabona bamwe bariko barakoresha amafoto yanje ku ma fond d'écran, bakandungikira ama screenshot mantuze kuri WhatsApp canke bakandungikira inbox, bikanyohera ko nari abantu nkabona ko abantu babikunze. Rero uryo rukundo babikunda jewe kwanza barije bana banje kubikunda, rero ncemona n'abandi babikunze nkuko nanje ndabikunda, bikaca bintera intege, nkaca numva no bibandanya. Yego ngaho iwacu uno mwuga icambere na mbere kuvyerekeye vya
photographie de la rue, street photography, sindabona uwundi mu photographe, malgré ko hari aba photographe benshi, sindabona undi muntu w'umufotographe avuga ati ngomba najewe kwifokaliza ku bintu bya street photography. Abandi benshi bakunze gukora photography y'ibintu y'ama evenement ijyanye ne twese tumenyereye, mugabo sindabona umuntu akora ibi by'iwacu. Tugiye kuraba rero muri uyu mwuga muri ibi bya street photography, biragoye kuvuga ko babiha agaciro cyangwa batakabiha kubera tutaraba benshi. Kubera tutaraba benshi. Ngiye kubivuga nosanga ndiko nivugira jeje nyene kubera atabandi ndabona. Mugabo ngiye kuraba muri rusangi umwuga wa photography, abantu baramaze gutangura kubona agaciro kawo, kuko nikimenyamenya nuko aba photographe turamaze kuba benshi cyane. Hari aba photographe benshi, nuko benshi mugabo usanga bariko bakora beaucoup plus muri ico chama evenement. Mugabo hari n'abandi baja mu bya photography mu bijanye n'ibyo kumenyesha amakuru, mugabo la majorité bari muri bijya by'ama evenement kubera bo babona ati nivyo biri mu isoko, kubera ama mariage agumaba, ama concert agumaba. Mugabo je si ibyo cyane naravye, nashatse kuba unique, nashatse kuba différent, nashatse kugira innovation, nzana ikindi kintu batamenyereye, malgré que najewe byo gufotora amamanza, ama anniversaire canke ama concert no bigira. Mugabo nashatse kuzana iyo yindi aspect nga mu Burundi batamenyereye, kugira ngo nihaza n'undi muntu ashaka kubikora tuze tuje hamwe turabe ko navyo nyene, kuko ndazi yuko hari n'abandi bavyifuza mugabo bakabura iyo motivation kubera bibwira ati bijyanye nta buryo burimwo, ntitworonka ntivyo kubeshaho. Ubu tuvugana biracagoranye gato, mugabo biriko biraza. Tugitangura kubikora umuntu arashobora kumubwira nk'igiciro c'ifoto ukumva n'ikibazo, ukumva biragoye kwinjira mu mutwe umubwira igiciro ca tableau. Mugabo haratamwe kuvamwo bake ubisigurira ukamubwira ati tableau igurwa ya mahera kubera izimvwe zinizi, ni tableau artistique, ni n'amafoto azoshobora kugira ica kwibukije meme n'inyuma y'imyaka myinshi. Hama ukabona yuko ubu si benshi, mugabo hariho bake batamwe kubitahura. Rero nibwira yuko abo bake batamwe kubitahura bazobitahuza n'abandi buhoro buhoro bikaza biraza. Kandi namaze kubona intambwe kuva ndabitanguye, ndavye naho ngeze ubu hariho intambwe, kuko yabatana intambwe nto irashika kumbure mba naradebukiwe nkabihagarika complètement. Mugabo ndabona ko avec umwanya, avec le temps bizoza biraza buhoro buhoro. Hama abantu nungaye bacu mu Burundi babona agaciro kavyo, kuko harabambwira yuko hanze mu bindi bihugu bibanye Buraya hehe yuko ibi bintu ari ibintu hoho baha agaciro cyane gusumvya iwacu. Hama nanje nkagira icizere yuko natwe ejo canke hirya y'ejo tuzogera kuri iyo ntambwe, hama biheze bitunga umuntu. Mugabo muno mwaya tuvugana niho vuga cyane ngo vyo gutunga, mugabo si birashobora kugufasha mu buzima. Iyo nsanze ari umuntu yatoye nk'isanamu yanje akaja kuyikoresha ku ma intérêt yiwe ata nivyo yambwiye, ubwa mbere birambabaza. Nkumva none uyo muntu iyo sanamu ntazi, haraba kwanza iyo sanamu yatoye yariyo, haraba n'ivyo yagiye kuyikoreshamo. Ubwa mbere birambabaza, nkibaza ati none ntiyatoye isanamu yanje, ntazi amakondition nayifashemwo, ntazi ibiri nyuma yayo, akacayitora akacayikoresha ibintu pour ses intérêts. Birambabaza ubwa mbere. Mugabo ndi mwanya nkavuga nti quand même hari abantu babona yuko amafoto yanje, hari abantu amafoto yanje ashobora gufasha ikintu runaka. Ubwo ni ku rundi ruhande rwa mbere birambabaza, mugabo rundi ruhande nkumva birandyoheye ati quand même hari ifoto yanje, hari umuntu yafashije ikintu, hari umuntu yayikoresheje iramufasha muri presentation y'ibintu vyiwe yashaka kugira, iramufasha muri projet yiwe y'ibintu yashaka gukora, bikanjyora muri iyo side. Mugabo ni side nkavuga ati kubera iki atashoboye kuhokonesa
umuntu nawe yayifashe anamuha agaciro mu kubishirako nko muri ivyo bintu yakoze, ati foto ni naka yayidufashije, naka yayifashe, kugira ngo n'abakurikirana ivyo bintu vyiwe bamenye iyo foto yavuye, bamenye umufotografe yayifashe, kugira ngo aha agaciro wayifashe. Kubera gutora isanamu y'umuntu ukayikoresha ntiwanabimumenyesheje, mundi mwanya umengo uramusuzuguye. Ivyo hari igihe biramaze gushoka, asanga hari n'abantu bayikoresha ku makonti, bazikoresha ku makonti yabo ntibibuke kwandika munsi wayifashe. Benshi ndazi ko haba harimwo abavyirengagiza kandi babizi, hari n'abandi babigira nyene kubera kutamenya, byose birashika. Premièrement, ntiharashika aho umuntu ashobora gutora ifoto yanje ngo ayidandaze, kubera amafoto yanje ndayashira ku mbuga ngurukana bumenyi. Umuntu wenyine ashobora gutora ifoto ku mbuga ngurukana bumenyi akayikoresha ni ushaka gukoresha nko kuri fond d'écran ya telefone, kubera atari ico canke agashaka kuyikoresha nawe nyene ku mbuga ngurukana bumenyi, mugabo ntashobora kuyitora ngo agomba aje kuyimprima, ngo agomba kuyisohora ngo nawe ngo agire tableau, kubera ntiyoronka karite nziza. Ayikuriye kuri rezo so ntiyoronka karite nziza, bisaba yuko jewe arije ndamuha karite nziza kugira ngo aje. Donc iyo ka rero biragoye, ntirashika kandi baza ko ivyogwana no kwishika, kubera amafoto duposta ku ma réseaux sociaux hariho karite abafise idashobora gupermeta yuko uyimprima ngo izisa neza. Mugabo abasha kuyitora bakayikoresha ku ma réseaux sociaux yabo mu ntumbero yo kugira ngo mu nyungu zabo, mugabo kuyisohora ico nico kunda. Biramutse bishitse naho iyo ari nk'umuntu yoba yayitoye mu mashini yanje canke muri disque dur, uwo nawe nibaza ko vyonyorera kumumenya, hama ugasanga turafatanye. Mugabo ubu tuvugana nta mategeko ari special ahari novuga ni ngo yonkingira, mugabo ico nkingira nuko amafoto yanje abazwi aramaze kugira akaranga kayo, ku buryo niyo ntashizeko signature nshireko ngo ni Yvan Pavlov, araga signature dushira ku mafoto ka Yvan Pavlov nshirako, ku buryo umuntu ayibonye abona ati ni Yvan Pavlov. Mugabo narabonye yuko amafoto yanje amaze kugira akaranga kayo, ku buryo iyo mu Gifaransa novuga amaze kugira touche yayo, ku buryo niyo ntayasinyeko ndabona abantu bariko barayandungikira iyi ni foto yawe ngo c'est sûr, ego kandi nkasanga effectivement ni wanje, acamona yuko iyo touche yanje abantu baramaze kuyimenya, ku buryo naho ntokurirwa ndashira ko agasignature baramenya ko ari foto yiwanje bivanye n'iyo touche. Hama rero arabaza kubimbwira kugira ngo bihasure, kubera hari urukundo baba bafitiye amafoto yiwanje, ku buryo abayumva amaze kumva ko ari yiwanje ashobora no guca yikunda nubwo atari yayikunze yava. Birashika. Ndipfuza yuko muri kazoza kujya nababwiye tugitangura yuko byavuye mu kubona abantu ngaha bamanika ama paysage yo hanze. Ndipfuza rero nanje muri ibyo bihugu byo hanze bamanika ama paysage yo mu Burundi, hamwe ziri hanze ari Buraya ari muri Amerika, babona amatablo hama bakabaza ati ahantu ni he, aza ahantu ni muri pays yo muri Afrika yitwa Burundi. Abantu donc hagakreya novuga nti donc ikaba visibility y'igihugu canje mu bihugu vyo hanze, biri mu vyifuzo vyiwanje, biri muri vision yiwanje. Hamwe tuzoza umurundi azoza arava ngaha agiye nko mu Burayi, akiho tuvageze mu ma place publique y'i Burayi azabona amafoto paysage yafashwe nko ngaha nk'Ibugarama, wewe akayihokonesa bikamutanga nzige nabonye nka paysage y'Ibugarama imanitse nko mu Faransa, muri Etats-Unis. Biri mu vyifuzo vyanje byo muri kazoza. Hari amahiganwa amaze kuba, mugabo ugasanga pana mugabo ajanye na sindabona ajanye na street photography, kandi sinokwemeza yuko ngo adahoraba. Birashobora gusanga ugashika, birashobora gushirwa asanga horaba,
mugabo jewe ugasanga simpora ndayamenya. Hariho ibinyamakuru bimwe bimwe iyo bishitse bihora bindungikira amahiganwa ariko araba, mugabo ugasanga ni beaucoup plus muri amafoto iyo muri rusangi y'ama evenement y'ibiki. Je nkaca ndaba na jewe muri ntuze yiwanje mu mafoto yiwanje masanga mfise nkabona ko iryo higanwa vyongora ngenda rijamwe kubera ntirijanye neza na neza n'ivy'iwanje. Numva umengo nkaca mbona umengo no wipropose abandi nkaca baki ibintu nkaca mbona abandi bafotografi bagenzi banje bibanda muri ivyo abaca nabibarungikira. Mugabo bidasigura ko nanje ntobikora. Mugabo mfise iyo ntuze yanje yo kuguma muri iyo ntuze yiwanje. Shaka ahubwo kubona hateguye iryo higanwa rijanye navy'amantuze yo mwibarabara. Hama iyo vraiment numva umengo no yiparticipamwe cyane, mugabo malheureusement umengo ayo mahiganwa nakunda gushika. Ego twovyizera cyane abarundi bagenzi banje babimfashijemwo, mwebwe abamenyesha makuru mu bimfashijemwo, biramaze gushika ifoto yanje iraja ku rubuga rukunda gukurikiranwa mpuzamakungu, barayiposta. Ico gihe nararonse sinigeze bivuga mu kirundi, nararonse feedback y'abantu bambwira je nta nivyo narinzi, bambwira ati mbega wabonye ko kuri uru rubuga bashize ifoto yawe. Birantangaza, ndagenda ndabiraba ndabivyaje ko nanzi ko ariko barambesha. Niho naciye ngira icize ndabona ati bwa bundi mugabo nabo nyene kugira ngo iyo foto bayibone vyaciye ku yurundi rubuga go ngaha rusanzwe ruhora rushirako amafoto yanje gwitwa Burundi on the map, bararubona. Mboneye n'akaryo ko kurushimira kuko ruharumfasha mu gushikana kure cane amafoto yanje, kuko ubwo rubuga rukirikiranwa n'abarundi benshi bari ngaha mu Burundi bari hanze. Rero iyo izo mbuga novuga nti international ziriko zirarondera amafoto, zirashobora guca kuri urwo rubuga rukurikiranwa n'abantu benshi rwerekana ivyo ngaha mu Burundi, bagakora ko nk'amafoto yiwanje bakabona akaryo ko kuyabona. Cyo tumane ko ndavuga nti ibimenyesha makuru vyo ngaha iwacu bibimfashijemo, n'abantu basanzwe bakurikiranwa bo ngaha iwacu bakurikiranwa au niveau international babimfashijemo, aya mafoto yiwanje turashobora kuzoyabona amanitse nkuko nako ndabivuga muri ya ndoto yanje, turashobora kuzoyabona amanitse hanze. Kubera no kuri Instagram yanje hari ibintu tugira hashtag ahora tuma hari abantu bo hanze mbona banyandikira bakambwira ngo bamufite amafoto meza, bakambaza papu yanje. Mugabo nabo nyene ukabona yuko abantu bo bishikana kure, mugabo bifashe mu minwe nk'abantu babamenyesha makuru abo twita aba influenceur, bashikana ibintu kure bakabikoresha, birashobora gushika kure cyane. Kandi naje ubwo wanje nkabiboneraho inyungu, kandi bigatuma no muri umwuga wanje turonka abandi benshi baza kubikora, kubera hari abantu boza kubikora kubera babonye yuko hari ico byo bashikanako. Hariho n'abahora banyandikira bakambwira yuko bakeneye ko nobafasha, bakeneye yuko sinzi ko novuga ni noba motiva. Bamwe mpora ngerageza bakagira ama contrainte ajanye n'ama appareil, bakaca bamwe nkababwira ati ntibihagaze cyane kuri appareil, ariko birahagaze cyane no kuri passion. Kuri passion uba ufitiye uwo mwuga, urabikunda, kubikunda biragufasha kurengera ko kubura, ugasanga uri kuri yaranje ngene uronka iyo appareil canke iyo smartphone ishobora kugufasha gufata ifoto nziza. Kuko harabara bibaza ko ifoto nziza ngo ni maka appareil, mugabo abantu benshi barabatanga. Rero ndiko ndababwira ko la plupart de mes photos ndazifatisha smartphone. Rero nkababwira ati birakunda, kandi niyo ndiko ndababwira ko je natangwe ibinyene vya street photography mfatisha smartphone vyitwa yuko umengo iri hasi ntibavyumva. Mugabo ikintu cyose bisaba ugatangura muri ako gato ikiwawe, niko kazotuma buhoro buhoro nagwa rukundo ubukunda ivyo bintu uzuraduga ku buryo wisanga nawe ari ahantu ugeze utarurejo. Nkabafasha nkababwira
mugabo ubu hariho n'abandi usanga wanashaka bafise n'ubwo buryo bwo kugura bwo kuba bafise ayo ma appareil, mugabo ugasanga ntibari motivé par la passion, bari motivé par comment dire, bari motivé cyane niyo succès, nuko kuntu cumengo ubaye umustar, nuko kuntu baza bakakubwira ngo ifoto zawe ni nziza, bakaca baba motivé nuko kuntu umengo uba umustar, mugabo ugasanga au fond ntibaba motivé no kubikunda. Rero abo nabo nyene hari igihe birabishika tubora nkabibabonamwo, mugabo nkaca shaka kudetona urukundo rwabo, nkarukura kuri iyo niveau yo gushaka kuba bamenya, mugabo nkarushira gukunda d'abord umwuga, gukunda d'abord ivyo bakora. Hariho bamwe maze gufasha buhoro mbona ko barabigira, mugabo benshi baca baherera muri ntozeye, baca baherera mu vy'ama evenement, kubera kumbura babona ati vy'amatableau none noronkamwe ico vyontunga vyombeshaho, bakunye navuga yuko bikigoranye, bamwe benshi bakaca bakatira mu vy'ama evenement, mugabo navyo nyene birandyohera, mugabo nizera yuko umunsi n'umunsi ibi vy'iwanje urugamba ndimwo bwo kubimenyekanisha abantu babimenye bidutunge, nigwamara kuhayisisa à 100%, kumbure nzoronka abandi benshi baza kubikora. Inamba mituko turahura nazo za mbere nuko ubwa mbere bishika ugasanga ari abantu baminimiza, sinzi no bisigura, badaha agaciro uno mwuga, ugasanga bifata nk'ibintu araje umubwiye donc arakubajije par exemple amafoto yawe urayagurisha, tiyeko ndayagurisha, tuyagurisha ngaho akamubwira igiciro, ifoto ngo yogwayo mahera, ugomba ko umengo ayifashe nk'ikiro c'ibiharage canke ayikompaye n'ikindi kintu, nkabona yuko ni intambamye, nkabona yuko dugifise urugamba d'abord rwo gusigura agaciro k'ifoto, agaciro ka image. Benshi Rwanda babwira ati nko muri aya mafoto mfata, iyo uri kuraraba nk'ifoto nafashe nk'ahantu ugasanga nayifashe nko muri 2020, ukacuza kuyiraba ubu muri 3 ans, muri 2023, nta kintu ihora ikaya harabo je mpora mbona ubwo wanje nkabona ko ari ikintu ihora ikaya, kuko hari nk'ahantu uko hasa muri 2020 muri 2023 ubu hahindutse. Murabona nk'ubu nk'akarorero barabara menshi ubu barasize amarangi, hari amatara kwibarabara, usanga rero nk'umuntu yaheruka nk'iryo barabara ya meme binane nta matara yariho, nta marangi yariho, ugiye kuraba aho hantu hanyene ugasanga ubunye hasukundi. Ababwira ati rero ifoto iragira valeur uko imara igihe, imeze abaraba bavuga ngo imeze nk'umuvinyu plus umara imyaka myinshi, plus uryoha, n'ifoto nuko nyene. Iyi foto urashobora kuza kuyingurira, ukayingurira nk'ibihumbi 300, 400, 500, mugabo inyuma y'imyaka 10 ugifise iyo foto ukazosanga uzegurisha $500. Kubera iyo foto d'abord murasigwa n'abantu yuko jewe ifoto ni art, ndayifata nka art kubera ndayahanda artistique, ku buryo n'umuntu aje kuyingurira ndamubwira ko ifoto ndayigurisha rimwe. Ego nevo n'amafoto nsohora, mugabo ifoto no kuvuga ko ndayisohora rimwe, nukuvuga wowe uyiguze iyo foto je nsubira kuyikoresha. Ikimera nk'ama tableau peint ibiri unique, nanje amafoto yanje nayo USP uje kuyigura iri unique, sinza kuca n'imprima yandi makopi yayo, kuko byo ni ibintu umengo byo babitesheje agaciro, iba iri unique ku buryo uvuze ati je ndayiguze ntandi hantu umuntu azoyisanga atari ahantu wewe wayitwaye, namba wagiye kuyimanika muri sani wawe canke muri bureau iwawe, nta handi hantu iyo foto uzoyisanga. Ushobora kuzobona peut-être iyindi bishaka gusa, mugabo iyo izuba ari yo yonyene. Abasigura ivyo byose biri mu bituma iyo foto igurwa ayo mahera. Kandi iyo foto wewe ni wayimarana imyaka 10, 20, izo ifise akandi gaciro karenza ko ifise ubu turiko turavugana. Kubera nkaca ndabaha akarorero, muramubona ajya amafoto yo ngaho Bujumbura yo muri les années 70, uriko araba ati ukarabandwa uzunge nisa ukaca uyibona ngene yari isa muri les années 70. Bambwira ati muramubona nostalgie bikreya,
nyinshi ziba ari za noir blanc mugabe ico gihe uzofise possibilité yo kubona ya couleur kandi ubona ama detail kiyageza aba ari foto ubona umengo nta qualité zifise ko ari za kera mugabo zikagutera nostalgie ukabona ati ngaha ngene hasa ngene ngaha niyo même effet bizokreya nizi nyene dans les années dans les 20 ans à venir aca nabwira nti rero iyi foto agaciro kayo rero nako niko ndagusigurira ubu izogira no muri kazoza kandi isanzwe ifise n'ubu kubera ifoto d'abord irashariza ahantu ifoto imanitse ahantu irafise ambiance ikreya irafise novuga nti message itanga ku muntu wese ayibonye kubera nk'ubu marama nk'akarorero nk'ubu nk'aya matablo ari ngaha iyo byashise bakayagura aba ntarakora yandi yo ku en place harabahora baza ngaha muri galerie bakaca baraba ngene hasi ata foto zihari bakabaza bwabundi n'uguti bwamwe za foto zirafise ikintu kinini zicontribute nkora ndabihora ndonka n'ama feedback ku bantu b'abakiriya banje bazigura bazishira mu mazu iyo bazimanitse mu mazu yabo ngene baza bakambwira ati vraiment bimeze neza byarakreye decor idasanzwe mu nzu ivyo byose ivyo rero ni ibintu bituma jewe ntacika intege nubwo bataraba benshi birampa intege nkumva ati kamwe babiguze barabishima bararonka ama feedback ku bantu babaje kubagendera mu nzu izi foto zifise intuze nyinshi zitanga iyo ufise izi foto mu nzu n'abantu bashitse ziraganiriza abashitsi mara ndabibwira abantu benshi izi foto ziraganiriza abashitsi iyo haje nk'abashitsi bagasanga sihuri izi foto zirashobora kubokipa nka 45 minutes utarashika ugasanga ntibigeze biyanuye ntibigeze bakomaka ariko abacereje ahubwo wewe ugishika usanze ahubwo bari mu kindi kiyago n'amafoto bahasanze kubera bararaba ifoto imwe wese bakanaliza bakaraba tahani hehe ari nka babiri hoho zirakreya conversation urumva aje akaraba barabazanya tahani hehe tego hanaha tieraba na building ninga tirabiri barate ngano ubona ko ari ngaha ugasanga nk'ifoto imwe baramaze kumwaya ko barayijajurako donc la photo en soi igatuma wewe nundi muri kumwe muronka ikiyago muronka sujet de débat muronka sujet yo kubokipa urumva rero ibyo byose rero nkama ndabisigurira abantu navyo nyine ndabivuga ugwaruka namarabwiye ati mureke kuraba beaucoup plus ibintu bibinjiriza amahera ariko nimuze nimwiyubake muri uwo mwuga kubera muri kazoza uko bizogenda kose ntibizoguma bimeze uko tuzogera igihe dutera imbere umwuga wacu utera imbere abantu bawuha agaciro kandi hazogera n'igihe uwo mwuga wacu donc bishobora kuzoshika aya matablo y'iwacu tukaza turaja kuyagurisha hanze tukayi-exporta kujya mwumva ngo ba-export ikawa kujya mwumva ngo ba-export kubera ngaha mu Burundi turafise ama paysage meza dushobora kugurisha hanze ivyo onye kumbure iyo ndiko ndabivuga abantu babibona muri kazoza ka kure mugabo twoza tugakora cyane turashobora kubishira birashobora kuja muri kazoza ka hafi urumva nkambi ati nimuze dukore nimuze kubera peut-être n'ama impact yavyo canke fu yavyo irashobora kuzoboneka jewe ntakiri kubera amashurwe aruma kabisa yani birashobora kuzoboneka ku bandi bazoba barankurikiye jewe kumbure ntagishoboye ntagifise utuguvu two kubikora mugabo abandi bankurikiye inyuma bakazobibandanya akaba aribo babuzobona kumbure bazoshika kuri ya vision jewe nifuza gushikako ivyo rero navyo nyene ndabisaba yuko hobaho nk'ibintu hakabaho organize nk'ibintu nka leta ikadufasha tugategura nk'ibintu novuga ntivyama sinzi ko novyita amakoraniro yavyo kugira ngo nk'abavyifuza tuze turafashanya tuze turigishanya hama kandi nkora nsaba yuko na leta yobidushigikiramwo ministère bijejwe ikabidushigikiramwo nk'akarorero ikaduha nk'amasoko yo gushariza nk'amabiro ya leta gushariza ama ministère tukaza turashiraho amafoto ku buryo n'abantu bavuye hanze bashitse muri ayo ma ministère cyangwa muri ayo mabiro yabo bagashika bakabona yuko nubwo kuko ibintu ça fait partie ya tourisme ni ibintu novuga nti promoting tourisme ngahe wacu
kubera umuntu arashobora kubona ibibanza vyiza dufise ngaha mu Burundi a partir y'amatabo, arashobora kubona amabarabara yacu meza a partir y'amatabo, arashobora kubona imisozi yacu ibiyaya vyacu vyiza a partir y'amatabo. Ivyo vyose ni kubw'inyungu y'igihugu, kugira ngo twerekane isura nziza y'igihugu, kugira ngo twereke amakungu yuko igihugu c'iwacu ni ciza, kirafise ibibanza vyiza vy'iratiro. Babazungu bashobore kuza baze kuraba ivyo bintu hora babona ku mafoto ko hejuru ari ivyo bidukwegera ingenzi zizotwinjiriza, donc bizofasha muri rusange n'igihugu. Rero twama dusaba na leta idushigikire mu gukoresha amafoto yacu, mu kuza kuduteza imbere, mu kudushorera, mu kuduha amamarché, kugira ngo natwebwe tubone yuko tudatamba twirorera. Hama ikindi naco mpora ngerageza no kubwira n'abandi bakora ibijanye na art, non seulement ibya photographie. Iki kibanza jewe mu kucugurura sinacuguruye kugira ngo kibe ciwanje gusa. Mpora mbwira n'abandi ba photographe, même si badakora ibintu vya street photography, muri photographie iri vaste, aba photographe bashobora kuba bafise ibintu bashaka kwerekana, bafise nk'amasuje runaka bashaka ku exposako, bategura amafoto, baze tuvugane ingene nshobora kubafasha ayo mafoto yabo tukayagira sous forme y'amatableau, bagategura ama exposition vente, bakabagurira ry'amafoto. Kubera jewe murabona ahanini vyibanda beaucoup plus kuvyo mwibarabara kuvyibiki. Mugabo barashobora rero nk'abafotora ibintu novuga vy'abamodele, abamannequin, ibintu amasuje atandukanye, bakaza ikibanza mu kucugurura birimwo no muri vision yanje yuko boza baraza nkabaha ikibanza bakaratamwo ibintu vyabo, bakagira ama exposition vente, hama jewe nkabafasha ivyo nshoboye kugira muri ya ntumbero nyene yo guteza imbere umwuga wa photographie en general. Aba-artiste ba painting, bacapisha amarangi, nabo nyene niko kuko hari ababigira babura ahantu bagira exposition, canke ugasanga ibibanza bisanzwe bimenyero kuberamwo ama exposition, ugasanga ama exigence babasaba, ugasanga des fois aragoye, ugasanga kuronka ama autorisation ko bohagirira, ugasanga n'ama démarche maremare usanga bibagora. Mugabo je narabwiye ati ngaha hari open, haruguruye, uwifuza wese afise sujet runaka, afise iyo projet ko ashaka kugira exposition, ko ashobora kuza nkamutiza ikibanza tukavugana ngene turi bukorane, ico no mufasha kugira ngo nawe nyene ashobore kuronka akaryo ko guteza imbere fotografi yiwe biciye muri kino kibanza mu kugira iyo exposition vente, agatumira abanyicubahiro, agatumira abantu batandukanye bakaza kumugurira ayo mafoto yiwe. Ico nosiga mvuze n'ikijanye nabivuze, nosiga mbwiye abari inyuma yanje kudadebukirwa, babandanye, kuko uko bigenda kose imbere ni heza. Kubera tugerageje kuraba mu bindi bihugu biteye imbere, tukaraba ngene abandi ba photographe bagenzi bacu bari muri uru rwego rw'iwacu mu bihugu vyabo, uravye ngene babayeho, uravye ingene bateye imbere, natwebwe tubandanyije nta nkeka turashobora kuzohashika. Jewe nibitakunda yuko ndahashika, abari inyuma yanje ndifuza yuko boza bakagendera muri uwo murongo wanje, kuko touta bazote bahashika. Ibi bintu rero mbajije ikibazo gikomeye cyane gikunda gufata muri rusange abafotografe bose, mugabo plus spécialement abafotografe bakora ibintu vy'ama événement. Benshi barakunda kubashira ku ico kintu cyuko bari malhonnête, mu telefone ukamubura, uri kuramwishuza amafoto yawe yafashe ya mariage. Duhora tuja hamwe tukagira amadeba n'abandi bafotografe, tukagerageza kuvugana kugira ngo iryo sanamu ribi bamaze kudushirako rihave. Boje aho tumaze gukorana si kwivugira, cyo ndagishira imbere cyane. No mu ndi myuga nkora, kubera mbo sinkora photography gusa, nakora n'ibindi bintu bijanye na graphic design, mpora ndabibona birasa. Kumenya gutanga ama rendez-vous
kumenya gutanga ama deadline ari raisonnable. Ni ukuvuga umuntu uje akakuzanira isoko ati nshaka umfatira amafoto reka ndabijane muri kayi wanje, umuntu araje arampaye commande ya tableau. Benshi arabo wanashaka biro bishika bikabagwa nabi, namubwira ati tableau namba wifuza iyi tableau noyiguha muri 2 semaines. Jewe nkabanzi igituma ndayimuhaye muri 2 semaines. Swate kubera nzi yuko lotan yuko iyo foto ampaye ya commande ndayifata, lotan yuko ndayimwereka ishime, lotan yuko ndayeditinga, lotan yuko ndayijana muri imprimerie bakayinsohorera, lotan yuko nkoresha cadre yayo, lotan yuko mfata ya foto banyimprimiye muri nozeye ndayitware ku muntu ayifixa muri cadre. Ko ivyo byose sije ndavyikorera, ndafise abandi bantu dukorana. Lotan yuko ivyo bintu byose bikuhera, je nkambona yuko minimum bizontwara 2 semaines. Nkaca ntanga des fois namazikwaneza nkambwira ati ifoto yawe ashobora kuzoronka muri 2 semaines ou plus. Ngo birateba. Nkambwira ati oya, jewe ni uwo mwanya mbona nivyashika un peu avant izoba ari encore mieux. Mugabo sishaka kuguha umwanya mbona yuko ushobora kuzogera ntarabiheze. Benshi rero bino mu bituma novuga ntugira credibilité ku bakiriya. Bakabona ati ujya kameme naho kugira umwanya muremure araho respect. Kuba ikintu umukiriya abakeneye kumubwiza ukuri, kugira ngo mu mutwe ntagende afise ikindi kintu yishizemo ibindi bintu wamushizemo wenyene ubwi wawe, kandi ubwo uzi ko atari byo. Ugasanga nk'ubu mubwiye ati ufashe amafoto ya mariage ukamubwira ngo nzosha ndayaguha ngo muri 2 jours. Kugira ufate umwanya wo gutreta amafoto ya evenement ya mariage yose ntushobora kubikora munsi y'umunsi umwe. Aho no kuyatreta gusa uci ushiramwe byo kuvuga ngo muje kumusoreza nko muri album, kweri kudaharura n'umwanya ushobora gusanga ati muri imprimerie nzoja gusozamwo amafoto, kudashiramwo umwanya wo ushobora gusanga iyo imprimerie ifise akazi kenshi ko bishobora gufata nk'imisi 3 kugira gusa bazigusohorere, kudashobora gushiramwo yuko imashini irashobora gupfa, kudashobora kuca ubwenge umenye ati avec l'experience umaze kugira umenye uti birashobora gushika ugasanga iyo soko naryakiriye nsanzwe ufise handi masoko yandi mafoto ntarayiza gutreta. Ubwiza umukiriya wawe quality amafoto yawe uzoyaronka muri iyi dere, canke kubera kuguma wakira amasoko kandi ayo ufise yonyene ni menshi ararenze, nturi capable yo kujera nayo ufise, ukacuguma wemera kwakira andi masoko. Urumva tugahanurana muri iyo sanse, nimuze muremera ibintu mushobora gushitsa, utore ama marché ubona yuko ushobora kujera ayo mafoto, ushobora gufata umwanya umukiriya wese ukamwediting, ukamukora amafoto meza kandi ukamukora nk'uko ari we wenyene ufise atawundi mukiriya ufise. Apana bya bintu byo gucisha. Donc bihora bishika tujewe abahora banganiriza nkabanura muri iyo sanse, kubera bamwe mpanda babwira ati mbega murazi yuko jewe ibyo nkora abakiriya ndonka ntabaronka kubera ndi wa mbere azi kwikora neza, ariko ndabaronka kubera novuga nti kubera iyo discipline yiwanje mfise, kubera bazi yuko baje gukoresha ikintu ciwanje bakironka ku mwanya tuba twavuganyeko, même si kitaba ari cyo cyambere. Novuga nti tugisize muri classe magambo n'ico bicambere, mugabo ugasanga abakiriya genda ronka abakiriya gusumbya wewe. Tugafashanya muri iyo sanse. Nibaza rero ko bizoza biraza buhoro buhoro, nabo nyene baheze babone yuko iyo discipline ko ari ikintu gikonta cyane mu mwuga, gituma ubaka kazoza kawe keza, pahapo yuko uzurakira amasoko menshi utabitanga ata. Turatanga n'uburero bwa bamwe tukerekana ati rabanaka nta numwe kimuha marché kubera yaramaze gutanga ico gicapo c'umuntu atari honnête. Mugabo nkace twese tukavuga ati rabanaka wundi nawe raba bose ngene baje kugundanira kuri we, kubera bazi yuko wewe ari nza kwemerera ikintu arakigukorera nkuko mwabivuganye. Kuko hari abafotografe bagenzi banje nzi neza yuko ushobora gutwarira ikiraka, kubera nka jewe mpora ndonka nk'abanzanira ibiraka byo gufotora nk'ama evenement, ababwira ati nkababwiza ukuri kubera ya discipline yanje ati jewe nta sinobikora kubera kanya kongora, kubera ndiko nifokaliza cyane n'ibintu by'amataburo byanje byongora
ndiko ndafise akandi kazi kenshi kamubwiza uko agatangana ingene ayo mahera nase kuyatora mugabo je nkanka kuyatora expo kubera nzi nti sinshobora kukwemerera ibintu ntashobora gushitsa nkaca ndamurangira uwundi mugabo nanje rero murabo ndamurangira ndamurangira umuntu naje mbanzi ubwiwanje yuko iyo discipline ayigenderako kandi mbanzi yuko nawe nyene naje kumurangira agasanga nawe nyene afise akazi kenshi adashobora kuvyonoha nawe nyene aza kumubwiza ukuri kuvyo bintu ndashoboka rero buhoro buhoro turiko turubaka iyo image nshasha yindi ya honnêteté kandi biriko biraza buhoro buhoro kandi n'abandi bahora bari malhonnête batanga kubona impact yavyo rero twibaza ko navyo nyine avec le temps iyo image zo zirahinduka Ego murakoze namwe kuteka mwanteye ryo kungendera muri galerie kandi n'ikindi gihe nimwakenera kuza kunyagisha imiryango iruguruye